Yes, umwaka mushasha ku bakunzi ba Yasela Show habigaro rimwe cyo kimwe na ba Facebook ko nyene ni umwaka wa 2025 turimwo doswageze neza. Neza kwara uriye n'uratu. Hari abantu umwaka bawurangije n'abandi urangije n'abandi barangiza n'iki. Bagize revenge. Uriye ngaho. Je. Urangije barakoze marangije. Ndara urangije natangwa mishara. Umeze nk'isirikare cya Israel. Igisirikare cya Israel cyo nabonye bashitse ku mwanya w'ibisirikare igisirikare cyakoze cyane cisha abantu bakuvuga benshi bavuga ko Israel iteguye umwasi wayo basi barashira hasi. Ico ganiro muraza kukira ku mwanya novuga ngo mu kiganiro zakurikira nibagira subscribe kuri YouTube yacu wanditse Yasela Show amagaro rimwe. So tumangira keko Yasela Show twabwira amakuru menshi atandukanye amadome atandukanye tutibagiye cyari nkishita ama insolite. Umuntu ashaka kwibaza guca indege ishobora guhaguruka mu mwaka wa 2025 akaja gushana mu 2024 mwaka wa kahise. Tuvuge neza. Dose yavuye mu nyabuge ati 2025 ngashaka muri 2024 utibyo gamuterera. So ni ndege hariya rero ya company yitwa Cathay Pacific Flight amajana 8 yahagurutse mu gisagara ca Hong Kong aho ni mu Bushinwa nuvuga ngo bagishika mu mwaka wa 2025 ariko bagiye gushika muri za Amerika muri 2024. Ndetse rero abantu ngaba ariko riyumvira ko birashoboka uko je mvuye mu Burundi ucuraba amasaha atandukanye n'abandi Canada turushanya amasaha Amerika turushanya amasaha 8 sigura fashe indege peut-être nka Ethiopia cyangwa n'izindi zitandukanye uvuye mu Burundi tariki mwaka wa 2025 ni saa 3 zuba ugafashe indege ngo ugiye muri Amerika asubira mu mwaka w'isi katagira bona nezingahe zibiri nuko ko rero uvuga gwa flight Rwanda nugore babitangaje bavuga ko ari indege rero yahagurutse mu gisagara ca Hong Kong mu mwaka wa 2025 iza gushika mu gisagara ca Los Angeles muri South America mu mwaka wa 2020 na kana abantu bari bazateske umuntu yateye imbere ateye inyuma. Oya mpuye je ndi umuntu murazi ko mvuye muri kazoza. Ona nezi. Murazi ko mvuye muri kazoza mbazi biri muri kazoza. Uja muri kahise. Voilà. Muce kubabwira bishasha byo muri kazoza naravuze nashaka kubabwira Amerika imeze kuri ayo matariki ko wewe nyazo bagishika so birakunda murazi ibintu bitari bike ntidusangiye amasaha murazi no kungene Afrika nitangura novuga izuba nitangura kwitwepinge imbere y'iko rishikira Amerika ndiko bavuga uravye abatari bake mwisunze ukwiza ama continent atandukanye kungena acapye Afrika imbere abeshi. Uyu munsi hari ama isi yose ikoresha umva nga amasaha ya GMT. GMT bisigaye ngo ni Greenwich Moment Time ni Greenwich ngisagara kiri mu Bwongereza. Isi yose irakora kwa amasaha mugabo ku bantu bize mugana ugize kana Yasela twabwiye ko Yasela Show tubigisha byose aina university ni kaminuza twendirisha ngawe gakubuntu nonga yuko yari kintu cha equateur equateur numva ngo n'umuzingu uca hagati y'isi urero urenyo wisana uraza kunovuga uraza kwerekana ice cy'isi n'ikindi babo kwa amasaha niyo mpamvu za gusanga bonane n'ivyo wowe umwanya wahimbaje kimwe n'abandi bayisho umwanya bane wahimbaje urashobora gukunda kushobora guhimbaza bonane zibiri nk'indege twabwiye yuko Congo Brazza baradutanze kubona bonane hari abantu badutanga hari abantu bari imbere y'amasaha abandi bari inyuma tufate ku masaha yandi iwacu so rero indege atangaje abatari bakebere igihugu bagutse 2025 basanze mu mwaka wa 2024 bizibura yesu madeni yo mu mwaka uheze karabaye nk'umuntu harazi ko yavuye asinda ati mana ya 2024 kuba yisanzeho bari dena tari bwarangize so icyo ni kumuntu byatangaje abatari bake kuva Hong Kong uja Los Angeles ro kandi nuko banajabutse Ocean nuba ikiyaga ca Pacific yaro katugira rero uburyo umwaka wahimbajwe hani wacu nivyo watandukanye n'indi myaka bahimbaje ko urabona ko Burundi hari ibura ry'inzoga hatari hake amafaranga yatagaciro dolari ryaraduze rero baziko hari abantu tugabanya by'amafaranga hari hatari hake mu munsi wahimbaje jewe nka nasohokeza wasohokeye ngabo ndabona tugenda abarundi barereza gatanywa sivyo ego byari byinshi kubona abana kararimba twarakoreye top 10 indirimbo 10 za Players hari indirimbo twahimana kandi kabyari indirimbo bigira gatandatu hari umuntu ari indirimbo
Imana kandi afise akantu kambiyere biya ya Imana kandi guys oya mugaye turimuhore kuko urazi abakunze gusohoka ahatandukanye ashobora kuri musikara cyangwa hagati nuko kw'Imana n'umu DJ nashaka kumara indirimbo zose adashize mu ndirimbo mazima tubiraruze haba mu bubare busanzwe canke muri boîte sinzi ngaba bibaza yuko bajyanye peut-être ibicumuro bitapunguka bitapunguka yes harabariko baranezerwa hari abandi bari mu babaro hariya muri Leta Zunze Amerika hariya mu gisagara ca New Orleans hari 15 bishwe kubera mugizi wa nabi ava mu navuga ngo ari iterabwoba wa ISIS ni Islamic State ashimodoka agenda ku abantu bazi ko hari abantu sati bari mu bare abandi bari mu rusengero hari nabandi bari ku kadirisha hari usanga ari muharaho gati abantu bonane ngo umuntu yaje arababunga 15 bahita Imana Tanzania abantu 33 musaka Dar bafashwe bafatwa amapermi anoba abaho uburenganzira bwo kunyonga imodoka batugurusha kubera ko nabo banyonze baburewe babereye bakakuzima so rero ni muri bimwe harabaye image neza haraho byagenze nabi no bwatsi kuyiga sanganye y'abaye muri Leta Zunze Amerika imbere gatonya amasaha atari make hari novuga ubwoko bwa imodoka zigezweho za Tesla tumubwiza tumanovuga Elon Musk hari imodoka yacitse basangayo ikiziga muga nuko batuye nko iyo modoka Elon Musk yaragishikiriza kumbuga cyane kuri X avuga yuko iyo modoka nuko basanzeyo hariyo ibiturika mvuze ibiturika feu d'artifice abateri bako nakonze kubona hanze ndetse no ngaha mu Burundi aho usanga tugize imanza zikomakomeye usanga zirimo zatewe iteka n'umukuru wacu w'igihugu mukuru Evariste Ndayishimiye ubona ko baturitse feu d'artifice mu nzira yo kunezerwa rero basanzeyo birimwo kandi rero batoye yuko uwo muntu yari yatse ubuzima uvuga tugitangura umwaka ariko nivyabaye mu mwaka uheze genekezo rya 31 nako Kigarama umwaka wa 2024 byabereye imbere y'ihoteli yitwa Trump Trump bagiye gutangura kubohora Leta za Amerika muno mwaka je rero benshi byabavugishije ziva ni modoka ariko ya modoka tibutse ko ubutari bwo mwozi ya modoka namyaga nuvuga ngo zikorwa zirigendesha nake ubutare bumva nuvuga ngo muko muzi ya modoka zivanga mu kibali cha DRC Congo kandi Congo yo modoka haiba fisi meje ya mugicho mwatse muri komati ya kuki